komine ya Gitega ngaha aha kunyambeho intera nje muhira ni ku birometero 3. Iki kibazo genda kibona ko ari sawa atangwara nico kironone. Kubera muri ko murabaga mugarukiye kugira mugarukira agateka kazi no mu bantu bahohotewe baza bahambwa abanyamwasi bagenda bara yuko menga byari byaratevye kugira mu bize kubiraba ibi bintu ngana je narutse numva bavuga ngo hariya ngo byagenze uko kuva kuri Mutombe igihe babahamba se nari bwabeho navuka 74 mugana ciye ubwenge numva bavuga ngo hariya abantu bashizeyo je ndibaza kizofasha kizohumuriza abantu benshi. Urazi gituma kizobahumuriza ko nk'uwabuze wiwe bizoshobora gushika hamwe atazoba aciye imbere naka nabi canke imbere naka nguriya niwe yangiriye ibi ugasanga yanamuri kuri ibi bisigarira kubera bazoba babikuye ushobora kugenda bakavyoza bakaza kubishingurana iteka kubera nabo nyene barabantu bakabashira mu kindi kibanza ushobora kubahamba nk'abantu nka kujya duhora dushingura abandi bitavye Imana dukuye nk'umuhira canke nk'abagize isangaye. Ibikorwa kirimo ibikorwa kimwe mbona ari sawa urumva ukuvuga yuko bariko barabakura bitwa ko arabi wacu arabavukanye nabo numva ko bakora bagomba kubashingurana iteka murako ko ari kugenda neza mu kibano kubera aba bantu bari ngaha icyo birofasha baguma bati bamwe bacu bikigwa ahandi kunyambe barabakuye bagenda kubashingurana iteka bufata nk'ikibanza bakarabara abantu bashingura nyene bakabubakira bafatiye amarati bano bantu barabantu nabonye ikibanza mashobora kuraba kunu mubaka ikibanza nka cibutse dufite bagira bubaka hariya kuyibubu kana cyagiye kibanza ni sawa cyari cy'abanyeshuri abanyeshuri nyine bishe nyine n'ukuri twebwe twoca tuvuga tuti iki gikorwa ni ciza kuko bene ibi nimwe bavuga ati iyo ukuri kuje ikinyoma kirahunga. Aha niko kwerekana ukuri nyamukuru kuko habaye ihonyabwoko kuko nta nuworeka kubishima kuko zari inzira karengane bapfuye ataco bazira bahogwa ubwoko bwabo. Ibisigarira je mbona yuko mwobishira uruhande rumwe mukavyegeranya mukazoshira ahantu ikibutso cyane nkaha nyene mukahashira ikintu c'icibutso c'inzu nziza ikwiye hama bagapanga yaje amagufa mu masandugu kikaba icibutso c'u Burundi bwose c'inzira karengane bapfuye mu 2022 kuko hapfuye incabwenge nyinshi zitagira n'igiharuro. Abanyeshuri bose baheza bari bamwe bita abateremina bose barabishe canke uwo babona afise ubwanwa wese ari mu ishuri yategezwa guca yicwa twari tudogonya n'amavarize twatayeyo twaje n'amaguru kuva igatara gushika ngaha mu gihe nambabaje kubera na mukuru wanje yari mu agronome arapfa baramutwara n'imoto y'akazi mugabo wowe nibaza ko bahambwe ku ruvubu kuko baba ku bitarusi bagwirega mutama hajya baduhambe nk'indi reka twisubize umutama tubapfumana iteka Imana nice iraba icyo yayishiriyeho ikeka ivyo muri ko murakora n'Imana yabitegetse simo babitegetse byategetse Imana ukuri kujya habona abirahiza baheze bavuge bati ikinyoma kiragiye habona ariko kitwagiriye basaba ikigongwe batazogisaba ibyo bizova muri kandi ndazi benshi bamwe baracariho